mutambukanye banyaricubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi haje kwakira abarongoye ishirahamwe Limitel aha mu Burundi. Umunano wari ushimikiye ku mugambi uko mubizi nyaricubahiro mutambukanye banyaricubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi iyo ariko aragendera bene gihugu hariho ivyo abona aha na hariya. Rero yarabonye yuko hariho uburere bumwe bumwe hariho aho bene gihugu bakeneye amazi, cyo gituma rero abishishiye mu ishirahamwe Fondation Mugiraneza yegereye abarongoye ishirahamwe Limitel kugira ngo barabire hamwe ico nabo bofasha, kuko musanze muzi nabo barafise igice mu byo bakora kiraba guteza imbere abene gihugu. Rero bumvikanye yuko kuba kuronsa amazi abene gihugu bamaze kumvikana yuko bazokorera mu ma province indwi, aho hari novuga ibibanza 12 vyateguwe ikigo Fondation Mugiraneza hamwe na OPDD bakoranye n'ubushikiranganje bujejwe amazi meza mu gihugu. Babonye ko bikenewe yuko biciye mu buryo buzotangwa n'ishirahamwe Limitel uboneka amazi meza kuri abo bene gihugu. Ivyo rero bumvikanye no munsi yuko bazotanguza ibikorwa nyezina hariya hagati mu gihugu yo gutangura kurondera ayo mazi bayakuye mu nda y'isi mu kuzimu cyo bita forage muri mu mpera z'ukwezi kwa kane guca dutangura. Rero baganiye neza kugira ngo by'ukuri nkuko nyaricubahiro mutambukanye banyaricubahiro mukuru w'igihugu yama abikora, amazi murazi ko ari ubuzima na cane cane muri rya terambere rirama. Rero bumvikanye yuko aho bukera mu kwezi gutangura bazoshobora gushika ku kivi kugira ngo batanguze ico gikorwa cyo kuronsa amazi meza abene gihugu muri izo ntara indwi. No kuvuga hariho umugwi washizweho ugizwe n'abasanzwe bakora ngaha muri OPDD ubushikiranganje bw'amazi meza n'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu kugira ngo barabire hamwe nabo muri Limitel ingene ico gikorwa cotangura kuneza y'abene gihugu.